Ibi vyiza kuri mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri no mbonesha kure mukunda muri benshi shiramatsiko TV nane n'umwanya yageze ko ariko aragarukwa ko cane irya nino nga mu gihugu c'u Burundi kuri igenekerezo rya 12 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2026 o tugiye kugaruka ku makuru ateye ubwoba na makuru ahambaye ariko aravugwa cane nga mu gihugu c'u Burundi ku ndwano ziriko ziraba muri CNDD FDD aho ibihangange kuri ubu ngubu bibandanije gutegana imitego ikomeye cyane. Hari icyuka kibi cya kudeta kiriko kiratutumba muri ano makuru turaza kubabwira ibintu bikomeye cyane biriko biraba hagati ya President Evariste Ndayishimiye ndetse n'urongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Abategetsi bo hejuru ntibitavye amasengesho y'umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo ni mu gihe amasengesho yateguwe n'umukuru w'igihugu yari yitabiriwe n'abategetsi bose aho bava bakagera. Muri ano makuru turaza kubabwira ibinyegezwa bikomeye cyane ngo President Evariste Ndayishimiye ntashaka abantu bakurikira abami babiri. Turaza kubabwira uwo mwami wundi President Evariste Ndayishimiye atashatse kuvuga ninde. Muri ano makuru turaza kugenda turabigaruka ko vyose. Hari amakuru twabahaye ajanye n'ingene President Evariste Ndayishimiye yaje muri Ntare House maze aterana n'abasanzwe bahakora ubwo atarasanzwe aterana nabo nyine ngo bagirane n'amasengesho akaba baragiranye acishamwe n'ikiyago gitoya maze arababwira yuko yabimenye yuko bariko baramuryarya hari abariko barakorera abami babiri kandi avuga yuko adateze na rimwe kwihanganira abo ngabo. Muri ano makuru turaza kubabwira byinshi byinyegeje abariko barategura kudeta gukura ko ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye no mu gihe umwaka wa 2027 utaragera. Turaza kubabwira amakuru avuga yuko Reveriyano Ndikuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD FDD n'akarwi kiwe baba barateguye yuko President Evariste Ndayishimiye atagomba no kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora yimirije ko CNDD FDD itazigera imutanga nk'umukandida. Byose turagenda turabigaruka ko muri ano makuru twabiguteguriye. Nimba utarafyonda kuri sabone cyangwa se subscribe fyonda ko maze uzurabana natwe mu nkuru n'ibiganiro twama twatambukishije kuri nombonesha kure mukunda muri benshi shiramatsiko TV. Kuko nari mpejeje kubikubwira reka mu buryo bw'idonido bw'ano makuru reka tutangurire kuri ibi nyine byabereye mu gikorane cyari cyateguwe n'umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo. Tubereke n'ingene agapinge gakomeye cyane koba kariko karaba muri CNDD FDD. Abategetsi bo hejuru ntibitavye amasengesho y'umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo. Ibirori vyaragakura mu by'ukuri vyarerekanywe kibiriraho kuri televiziyo y'u Burundi RTNB. Amakompanyi 20 y'imbonerakure n'ibiswi vy'inkona niyo yakoze defile ya gisirikare, imyambaro myiza kandi mishasha yanditswe ko imbere ngo ejo ni heza, inyuma naho ngo nkuru nziza kapu. Ibirato vya gisirikare bishasha, defile iteye igomwe. Igiteramo ca kiriku urukino rw'umupira w'amaguru hagati ya Grenwari The Fighters yo kwa Ndikuriyo na Vitaro FC. Intsinzi ya Grenwari The Fighters byose mu kibuga nkuru nziza Peace Park Complex Stadium cuzuye insinzi ry'abantu. Ibi birori byari ibirori bijanye n'umunsi umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo wari witiriye uw'amashimwe ku bitangaza Imana yawukoreye mwaka wa 2025 harimo nuko Reveriyano Ndikuriyo nyine yagira ngo acikane ariko Imana igakinga. Bikavugwa yuko rero yarozwe n'abakuru. Imisa y'amashimwe twabwira yuko ibikorwa by'uwo munsi byahereye muri paruwasi ya Makamba mu nkuka y'imisa yaremeshejwe na Musenyeri Salvatore Niciteretse. Niko imisa yaritabwe ariko icabonetse cane n'ingene abategetsi bo hejuru atanumwe yahageze. Muri leta hari umushikiranganje umwe Rudende Artemo Katihabwa. Umutegetsi wo hejuru nawe nyine yahabonetse yabaye cegera ca kabiri c'umukuru
w'inama nkenguzamateka Clotilde Kampimbare hoba harabaye itegeko ribuza abategetsi kuja imakamba. Kuko amakuru adushikira abivuga, ibintu vyabaye ni ibintu biteye ubwoba. Perezida Evariste Ndayishimiye yaravuze yuko adashaka abantu begukira abami babiri, aho yabwiye abarundi yuko ari indyarya, ariko agabisha abakora muri Ntare House ko boho bagiye kwibonera ko abakora ivyo vyose muri kino gihe biriko birategurwa ko navyo abizi nyine. Haba haraterutse itegeko rikomeye cyane kwa Perezida Evariste Ndayishimiye rigabisha abategetsi bo hejuru ko batagomba kwitaba ivyo birori, ariko n'ubundi andi masoko yacu kavuga yuko abategetsi bamwe na bamwe baba baratinye kwiyerekana iruhande ya Ndikuriyo. Muri kino gihe hariko haravugwa ibintu byinshi bijanye n'inyenyerana ri hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reveriyano Ndikuriyo. Biratangaje kubona n'abazwi nk'abagenzi bakomeye ba Ndikuriyo batigeze bagira urugendo rw'imakamba. Urubuga rw'umukuru w'igihugu ntirwerekanye iyo yoba yarasengeye ku munsi w'ejo, mu gihe bari bakunze kumwerekana buri munsi wo guhimbaza Imana. Ibizwi nuko indwi zibiri gusa inyuma y'umuryango w'umukuru w'igihugu wakoze igiterane nyine hakurikiyeho umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo. Tubibutse yuko umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo watunganije umunsi w'amashimwe ku Mana inyuma y'indwi zibiri. Umuryango wa Perezida Ndayishimiye nawo nyine ubikoze. Ibirori vyitabwe n'abategetsi bose bo mu Burundi ku magenekerezo ya 29 n'irya 31 z'ukwezi kwa12 umwaka wa 2025. Iyo miryango yose ivuga ko ishima ivyo Imana yabakoreye mu mwaka wa 2025. Ubudasa bukomeye bwabonetse nuko umuryango wa Ndikuriyo ari wo ushikana, mu gihe uwa Perezida Evariste Ndayishimiye ari wo washikanirwa. Umukenyezi wa Reveriyano Ndikuriyo niwe yuguruye umurongo muremure w'abari baremetse ibiseke vy'ishikanwa. Musenyeri Salvatore Niciteretse yatangaje ko ivyashikanywe vyose bizoca bihabwa amarerero abiri y'imfuvyi, ibindi bihabwe aboro. Kwa Ndayishimiye amasengesho yarangijwe n'umurongo muremure w'abamushikanira, anagabirwa inka n'ayandi matungo. Ibikorane vya Ndayishimiye bitunganywa mu makori y'abarundi miliyoni zishika 550 muri 2025. Igikorane ca Ndikuriyo biraboneka ko catwaye amafaranga menshi ariko atazwi iyo azanana. Igitangaza kubona imbonerakure zambaye imyambaro n'ibirato vya gisirikare bishasha mu gihugu, abapolisi bamaze imyaka 5 badahawe imyambaro n'ibirato vy'akazi. Ibingibi bikaba ari vyongereza ishuka kibi hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reveriyano Ndikuriyo. Ibigaragara yuko ari agapinge gakomeye cyane, kandi ko Reveriyano Ndikuriyo abandana kwiyerekana yuko hari ibiko birategurwa abarundi bagomba kumera amagabo kandi bagakanura. Ibigaragara yuko Reveriyano Ndikuriyo ashaka kwigarurira imitima y'abarundi. Izuka rya Ndikuriyo ryoba itararyoheye abakuru. Mu makuru dufise y'ibanga ariko aravugwa cyane nga mu gihugu c'u Burundi, nuko umuryango wa Reveriyano Ndikuriyo warahuye n'ikigeragezo gikomeye mu mwaka wa 2025 twasozereye. Reveriyano Ndikuriyo yarafashwe giturumbuka n'indwara itangaje kwa 23 z'ukwezi kwa mbere mwaka wa 2025, mu gihe hagira hatangure igikorane c'amasengesho ya CNDD-FDD Ingozi. Ubwo nyine Ndikuriyo yaciye ata ubwenge ajanwa muri Kenya, anabandaniriza i Dubai. Ndikuriyo yamaze indwi zibiri ataratora ubwenge. We avuga ngo yari mu maswingi kuba yarahakuye
agatwe birumvikana ngo ashimire Imana. Indwara ya Ndikuriyo yaravuzwe ko byinshi cane narirya mu butegetsi bwa CNDD FDD hama amakuru avuga ivyo guhana uburozi mu gikorane c'Ingozi. Izina rya Ndikuriyo ryagiye kuvugwa mu gihe Ndayishimiye yariko aragisozera, ubundi womengo nta cabaye igihe Ndikuriyo atahukiye mu gihugu. Byasa n'ibinyegejwe igikorane Ndikuriyo yashatse gutunganya ngo ashimire Imana yamutabaye, naco nyene nticahawe agaciro, none bisa n'ivyaraye vyisubirije. Kuki Ndikuriyo ubwa mbere byasaye naho umengo ntago bikomeye, ariko kuri ubu ngubu Ndikuriyo akaba yabiteguye neza kandi akaba yabigaragaje neza, mu gihe abategetsi bose batashoboye kwitabira icyo gikorane cya Ndikuriyo, aho bivugwa yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanze itegeko yuko ugomba kucyitabira aca agaragara wa wundi ariko arakurikira uyundi mwami. Kubera iki Ndayishimiye atitavye aho umuryango wa Ndikuriyo washima izuka ryiwe muri 2025? Vyoba hari ibindi bimenyetso vy'imikino itoroshe iri muri CNDD FDD. Inzovu zibiri zoba zatanguye ingwano yazo kwa 2025 hari amatora bambe azemeza uwuzoba umukandida wa CNDD FDD matora umwaka 2027. Tukaba twababwira yuko ni amatora y'umukuru w'igihugu. Twizera ko ivyatsi atari byo bizohasigara inyuma y'indwano z'inzovu. Perezida Ndayishimiye we aramaze kugabisha abakozi bo muri Ntare House ko atazuye kwihanganira abakorera abami babiri, ariko rero hari ikintu gihambaye Ndikuriyo yarushije Ndayishimiye buca akora amasengesho y'umuryango wiwe. Yabanje gutanguza umushinge w'ibitaro bya kijambere bizokubakwa ku gatumba avuka ko, ariko ibi byose bigenda bigaragara ko ari agapinge gakomeye cane ndetse n'ihangana riri hagati y'abo bategetsi babiri basanzwe bakomenga mu gihugu c'u Burundi. Reveriyano Ndikuriyo muri kino gihe biravugwa yuko ariko arategura kudeta kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye atazageza no mu mwaka wa 2027 akirongoye igihugu c'u Burundi. N'uturwi tubiri, hari abavugwa yuko ari basamuragwa ndetse abandi bakavuga yuko bari mwiragi ry'umisi Pierre Nkurunziza. Abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye barafise ubwoba yuko Reveriyano Ndikuriyo ashobora kubigaranzura. Co bikoze abegereye Reveriyano Ndikuriyo nabo ni benshi kandi barakomeye. Abahora begukira Perezida umuhisi Pierre Nkurunziza abo bavuga yuko Ndayishimiye yaba yaragize n'uruhara rukomeye cane mu rupfu rw'umuhisi Pierre Nkurunziza, bariko baradoma urutoki ku rundi bavuga yuko Perezida Evariste Ndayishimiye atashobora kubarongorana ikindi kiringo, mu gihe bivugwa yuko atabitwararitse, yabandanije kubasuzugura umengo ntago bafatanije urugamba. Ivyo byose rero byaragiye bivyura indyane zikomeye cane. Kuri ubu ngubu hakariko harategurwa kudeta y'agakura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, ni mu gihe byari byaragiye birageragezwa ariko bikanka. Perezida Evariste Ndayishimiye akibirwa ibanga. Kuri ubu ngubu Perezida Ndayishimiye ngo atacyumvikana n'ibindi bihangange harimo nka General Prime Niyongabo, Gervas Ndirakobuca, umukuru w'inama nshingamateka Mutama Giras Daniel Ndabirabe, aho ibintu bibandanije gukomera cane, aho bamwe n'abandi mu bakurikirana politike y'u Burundi babona yuko ibintu byo byakomeye kandi umwanya n'umwanya ibara rirashobora kugwa. Banywanyi bacu kandi ngaho duce dusoza yarageze ko yakaragaruka ko cane, mu kandi kanya turaza kubabwira ibijanye n'uwo mugambi wa kudeta uriko urategurwa n'ivyo bihangange, cane cane abavuga yuko bari mwegera mu makanda y'umisi Pierre Nkurunziza babona ko Perezida Evariste Ndayishimiye abasuzugura cane. Mu kandi kanya byose turaza kubigaruka ko nimuze kuja kure. Bibyiza kuri mwese nivyo ndabifurije.